Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Mbere na mbere hose jambo yariho, kandi jambo yari kumwe n'Imana. Bisubiye jambo nawe yari Imana. Yamanye n'Imana ubwa mbere hose. Byose vyaremwe nawe, nta na kimwe kitaremwe nawe. Ibiremwa vyose niwe yari ubuzima bwavyo. Ubwo buzima bwari umuco w'abantu. Umuco nawo urasira mu mwijima, ariko umuzimiza ntiwashoboye kuwuhagarika. Haza rero umuntu atumwe n'Imana yitwa Yohani. Yaje ameze nk'icabona ca nyamuco kivugira uwo muco, kugira ngo bose bemere kubera we. Siwe yari umuco, mugabo yari cabona ca nyamuco. Jambo niwe yari umuco w'ukuri uboneshereza zina muntu wese yaraje hano ku isi. Yari kuri iyi si, isi yagizwe nawe, ariko ntiyamumenya. Yajiwe abiwe ntibamwakira. Mugabo abamwakiriye bose, abemeye izina ryiwe, yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Samaraso sugushaka k'umubiri canke k'umutima kwabibarutse, bivyariwe n'Imana. Jambo yarigize umuntu abana natwe. Twarabonye ubuninahazwa bwiwe. Ubuninahazwa yahawe na se, nk'uko ari umwana w'ikinege yuzuye ingingo n'ukuri. Yohani ni wamudondora aho yashirijwe hejuru ati, uwo niwe nababwiye nti uza kunkurikira aranduta, kuko yariho ntarabaho. Kandi ku buzima bwiwe bw'umwuzurira niho twese tugaburirwa ivyiza tugabana. Nkako ibwirizwa twarishikirijwe na Musa, ingingo n'ukuri navyo vyazanywe na Yezu Kristo. Nta numwe yigeze abona Imana. Umwana w'ikinege ari mu nda ya data niwe nyene kuyitumenyesha. Nidushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tugerageze kuzirikana aya majambo y'Imana. Amajambo y'Imana nivyo mu rutonde rw'iyi minsi ya Noeli. Imisi tukiriko mbere turahimbaza Noeli mu mushuhira wayo, ico twita l'octave de Noël. Imisi 8 yose murumva yuko nubwo tutaronka akanya ko kuyiririmba, tuguma tuyigarukako tukayivuga Gloria, dukengurukira Imana turi nahaza Imana yatugendeye, yagendeye abantu, yagendeye umuntu wese. Turumvise ukungene mu nkuru nziza umutumwa Yohani adutumirira gutangarira muri ako kayoya n'ubundi Imana yagendeye abantu. Agatangura atubwira ati, ako kayoya ni jambo w'Imana ngo yamyeho, ngo kuva na mbere hose yamyeho kumwe n'Imana, ngo vyose vyaremwe muri we, ngo nta caremwe atarimwo. Aha hose ariko agomba kutwumvisha ingene Yezu Kristo we Imana yazananyemwo igendera abantu, ko atari umuntu gusa asanzwe. Nubwo yemeye gufata agashusho n'akabira k'abantu, ntiyigeze atakaza akabira kiwe k'Imana. Muri we arimwo akabira k'Imana, kongera akabamwo akabira k'umuntu. Nico gituma ari we Musa ashobora guhuza Imana n'umuntu, kuko umuntu wese aje muri we aja mugana ahura n'Imana. Ariko kandi n'Imana kumwe ibaruwa ryandika Abaheberi bivuga ngo yashimye kwiyuzuriza n'ibiremwa vyose muri we. Nukuvuga iki? Kuzura n'Imana muri Yezu Kristo. Nukuvuga Imana nayo nyene yasanze kugira ngo ishobore guhura neza n'umuntu, bibera muri Yezu Kristo.
mugabo Yohana akavuga ati yaraje mu biwe, mugabo abiwe ntibamumenye kuko yemeye guca bugufi akaza ari umuntu nk'abandi. Hariho abamuhoye uko kwicisha bugufi kwiwe, ntibagombe kumwakira nk'Imana. Ngo ariko abashoboye kumwakira akabatera iteka rikomeye ry'ukubita, ry'ukubagira abana b'Imana, abasangiye icicaro kimwe nawe hafi ya Data, kuko ari we mwana w'ikinege w'Imana. Ico kintu sinzi ko iyo mugikubitije ku mutima n'ubwenge, iyo mwibutse yuko mushobora kwicarana n'Imana ku meza y'Imana, mugasangira n'abamarayika, mukitwa abana b'Imana, barumuna ba Yezu Kristo, ingoro za mutima mweranda. Muracibuka ibatisi mwene tuyivuga ngo yatugize barumuna ba Yezu Kristo, bashiki ba Yezu Kristo, n'ingoro ya mutima mweranda. Sinzi ko iyo muvyibutse mwumva yuko mwokagendera, mwumva yuko kabashika. Kumwe kwa mupatiri yaragira ati iyo nibutse ko ndi patiri iryo banga mukama ngo casanga nihaye icupa. Mu bisanzwe ukwibuka kose ko turabana b'Imana, twavukanishijwe na Yezu Kristo. Yohani kugira ngo anabiserure gose akagira ati ngo si vyagwa nka rijya ry'umuntu risanzwe, si vyagwa mbere ngo n'iry'umutima risanzwe, ngo n'Imana yonyene yatwibarutse iratugira abayo bwegu kubw'umwana wayo Yezu Kristo. Ni iteka rikomeye tutoronka n'ingene turivuga, ingene turiserura mu majambo y'umuntu. Ari naco gituma kwama turizirikana byo dufasha kugira ngo n'ubundi turivomemwo akanovera n'inguvu zo gushobora kwama turigendera mu vyo duhitamwo umwanya wose w'ubuzima bwacu, nubwo bitama vyoroha. Aho hanze kugenda ugira uti jewe simpfa guhitamo ko ariko kose, sinjana n'ivyo ari vyo vyose, sinkurikira ivyo ari vyo vyose, sinibikamwe ivyumvira ivyo ari vyo vyose, sindaba ivyo ari vyo vyose, eka simpfa guhitamwo ko ariko kose. Ndabanza nkibuka nti ndi umwana w'Imana. Ico kintu kirahambaye. Tugire Kristo. Bwabo birabundi twiha ngo muri systeme, mu migambwe, mu ntara, mu moko, mu rukoba, igihe ako kuba umwana w'Imana katarimwo nubusa nk'ubwo. Twame tuvyibuka niko kabira Imana ishaka kutubonamwo kambere mu bindi vyose dushobora kubamwo ubuzima twasanze bwaratuzanyemwo. N'ubwoko, n'intara, n'umuryango, n'umugambwe, n'ikibana, ivyo gishobora kutwitirira. Mugabo twebwe tukagira tuti muri ivyo vyose igihambaye hejuru ya vyose nukuba umwana w'Imana, nukuba umwana w'Imana. Nageze kubabwira, nigeze kutuyagira ikiyago ca Musenyeri Ruhuna. Musenyeri Ruhuna muramwibuka? Hamwe radio turamwibuka ku buryo budasanzwe, kugira ngo tuzova turondera n'isanamu yiwe tuyishire hafi. Niwe yadusabiye ubwa mbere Radio Maria, niwe umuhamagaro wa mbere wo kuronka Radio Maria waciyeko. Ariko arumviriza Radio Maria hariya i Roma, yumva iyo radio iramukoze ku mutima, yumvira mu ruhuriye, yumvira muhimbaye, acaraba ibihe twarimwo, agira ati iyi nsamirizi natwe twoyironka, abantu bakayumviriza, yobaremamwo igihagararo c'abantu b'amahoro, kuko twari mu gihe c'intambara zibishe gose, zinuka gose, mbi gose. Acahera ngaha carayisaba, aca barayitangira, abaragenda mwijuru kuja kwitegurira inzira kuko yapfuye itarashobora gutangura neza, mugabo umugambi wamaze gutangura. Ngo niba ariko araganira n'undi mwepiskopi mugenzi we, ngeze kumubwira ati ndumva hari ikintu ntarashika ko neza. Kamaze ati we none ushaka iki? Wewe ntiwabaye patiri?
abantu bose amabona umenga kuba patiri umenga ni ikintu gihanitse rwose. Ariko ibintu kumana iyo bihanitse biba bicitse responsabilité, biba bicitse ukwitanga, biba bicitse ukuzobibazwa. Biragoye. Amagi ati yego narabaye patiri. None ni wabaye musenyeri? Ati yego narabaye musenyeri. Timbero atikiguragirwa musenyeri mukuru. Yego naramubaye. None ushaka ikushaka ubupapa. Aramutangaza ingene yamwishuye. Aramubwira ati ivyo vyose narabironse. Atari ko hariho ikintu numva yuko kidahera mu kukirondera. Ati nikiye? Ati kuba umwana w'Imana. Kuko urashobora kuba patiri ugasanga muri ubwo bupatiri nta mwana w'Imana arimwo. Urashobora no kuba musenyeri. Kuko ivyo vyose sibwa ko bidahambaye, ariko no kugira ngo twumve yuko vyose bishinze imizi ku kuba ubwa mbere umwana w'Imana. Ni mihamagaro uko umwana w'Imana iheza ikisanzuriramwo. Ikisanzuriramwo. Nuvuga nti uko umwana w'Imana vyiyepanwirisamwo bigaheza bikama rero gose gusumba. Dusaba umukama kugira ngo adufashe kwama tuzigama iyo ngabirano idasanzwe neza, kandi nayo nyene yamituzigama mu ngiro n'intumbero y'Imana. Mu gisomwa ca mbere ni ivyo nyene Yohani, ni mu ibara nyene rya Yohani, ibaruwa rya mbere mu ry'umutumwa Yohani, ariko yandikira aremesha abari mu muryango kugira ngo ntibaze barahitanwa n'inyigisho izo arizo zose zikabatuma batamenya neza umwana w'Imana yaduhaye kuba abana b'Imana ari we Yezu Kristo. Kuko mu ntango za Eklezia kubera uruhamo n'ibindi vyinshi byagiye birahaca bigoye, mu bihe bigoye wa muco usanga umenga no mu vy'Imana haragogo hakaza ibintu vyinshi. Tugire Kristo. Mubona ubudumbi bugwiragira aha mu makarti wacu ugira ngo ni kubera tumerewe neza, ni kubera tugowe. Umwe wese acaza kugira ati Imana ipanzi wanje ucuhigwa ingi wanje. Muraraba muri ari ya makarti y'abantu biha bakagira nico batanga basigaza, mubona bujayo bugenda hari abantu bagowe cyane. Navyo murabona mbwira ko ari ubwo mubona butonda hari ikiriri. Iyo abantu bari mu bihe bigoye bagowe, hari igihe haduka nogira nti n'ibintu vyo guhuba. Abantu bagaca bagomba kwiyubakira Imana kandi bashaka kuzana nk'ikintu bashira ku isoko, bakoresha business. Aha reko arabwira ati ngo barabo mubi wacu mugabo kumbure kwera ibihe bigoye badukana izindi nyigisho, kumbure zukorosha ibintu, kumbure canke zukwibona. Kuko n'abandi usanga guhuba biri kubiri. Hari abahuba bagabanya bamanura ukwemera, hamwe n'abandi bahuba bagomba kugukavya gose kugira ngo boneke yuko ari abantu bakomeye bahagaze mu Mana, bari nk'ibitangaza vy'Imana, bagakavya gose ku buryo bagira bati Yezu si umuntu n'akantu yaciyemwo gusa, ni Imana gusa. Abandi bakagabanya bakagira bati no, Yezu n'umusheri wacu, n'umuntu wacu, n'umuntu si Imana. Imana ni imwe iri hariya mwijuru. Murabona no kuri Bikira Mariya nuko hari abagabanya bakagira bati Bikira Mariya n'umugore nka mama wawe, ni envelope bagakorora. N'abandi bakavya bakagira ati Bikira Mariya ni hafi Imana igira kane, hafi y'ubutatu bweranda, bagakavya gose. Nico gituma Yezu yaduhaye Eklezia iziragerageza izo mpande zibiri zose kugira ngo umuntu ntatakare mu kugabanya canke ngo atakare mu gukavya, agume ku murongo neza w'inyigisho y'abatumwa. Nageze guhura n'abantu bakavya gose kuri Bikira Mariya,
umuntu umwe ngenda kumuhezagira aca ariruka, ntiyampaye isuka rero, ntice nagenda muhezagire ku izina ry'umukama, ndi patiri kandi umwibutsa amana wa Radio Mariya na Bikira Mariya ndamukunda. Ca ndavuga nti biragoye umuntu bashobora kumushiramwo Bikira Mariya amutuma yumva ko ni gitangaza we n'uwatowe, ku buryo n'umwana wiwe aje yiruka ngo amugwe mu nda, aguma ari imperturbable, simpinduka ameze nk'Imana idahinduka, nkuko yamyeho hambere na mbere wese niko izoka guma ndi wa wundi, ntagira ikibabagwe cy'umwana kubera gukavya cyane mu vy'Imana, agasanga yahuvye ntakiri mu murongo w'Imana. N'abandi bafata bakajwengura bagasukamwo mabisi bakisigurira gusa kubigarukira ku gahanga kabo, nabo nyene bagasanga bahuvye. Yohana katubwira ati mu bidufasha nuko tuheza tukagumya inyigisho uko abatumwa n'abasubirizi bayo baza barayiduha, kandi tukagumya uwo muco, tukaguma tuwugaburira ubuzima bw'Imana, amasakramento. Nta mwumvise avuga muri iyo mvuga agira ati ngo mweho mwarahawe rya sigwa riva ku mweranda. Iryo sigwa ritwibutsa mutima mweranda akorera mu masakramento y'Ekleziya. Uro tuko turasezera umwaka, ni vyiza yuko n'ubundi natwe turaba neza yuko atawushobora gusanga muri uyu mwaka urangiye hari aho twagiye turigenza nk'abagwanya Yesu baruzira Kristo. Ruzira Kristo. Ruzira Kristo rero tuje gutanga uko turatakara tujya kumurondera mu biharuro 666, ku buryo wambaye agatenge bahinze mu ishugwe rimeze nka sisa naho baba baranditse nefu. Hari abantu bigeze guharira ku giharuro 9/6, bivanye n'aho ahagaze akabona ni 6, wundi ahagaze hirya akabona ni 9. Barahakwa kugwana bati mwe ni 6 tetene ni 9 uri kurabesha, ni 6 ni 9. Bararanda imitsi bagomba basimbirane ko sizobagiye ati erega bivana naho uhagaze hajya ubona 9, ni wahagaraha imbere uza kubona 6. Bivanye n'ingene tuba duhagaze turashobora gusanga tugihagararikiye imbere y'ibintu ukucange kuri. Antikriste ntimuje kumurondera cyane mu giharuro, mu murabe muri bijya bidutuma tumeruku canke kuriya. Hari n'abahatswe guhakwa gutabura page 666 ya Bible bagira bati iyi page muri Bible ngira ngo ni ya Antikriste, kubera gutinya igiharuro. Agiye nko mu ihoteli agasanga mu izo nko muri hoteli iri ku nimero 667 ati yo njyamye mu cyumba cya shetani no kuri kose. Oyaye ubwa mbere ntiri mu giharuro, iri muri uku guhuba kuri Yesu. Kutamwemera nk'Imana yigize umuntu kandi ko ari we muri we musa ushobora gushikira ubukiro bw'ubuzima budahera. Kutamwemera uko yabisigaranye Ekleziya yiwe. Kandi ubu baruzira Kristo ushima mbere sinabinyegeza mu biharuro canke inyuma y'ibintu by'ibimenyetso, n'ubusanga banyegeye nyene mu bakristo. Gasanga mbere bashaka gusambura ukwemera, bashaka gusambura Ekleziya bari ndani, bakayisambuza guhindura imico n'imigenzo yayo, bayisiguza nyene amajambo y'Imana bahiritse ku canke kuriya, bakayisambuza amafaranga, bakayisambuza ibintu by'ububasha bwo mwisi, ariko ntayo bazosambura kuko ihagaze kuri Yesu Kristo, niwe mutwe wayo. Hazoza harasambuka uyu nuriya adashimye kugumya intumbero ya Kristo, ariko yoyo izogumiragamye gushika hindukire mu bunini hazo bwiwe. Amen. Bwiwe.